C'est quoi l'autisme? L'autisme est un autre fonctionnement du cerveau, un trouble neurodéveloppemental. Il ne se guérit pas et nécessite une prise en charge précoce. Quelques symptômes. Les symptômes sont généralement observés à l'âge de 2 ans. Les enfants sur le spectre de l'autisme peuvent afficher un modèle unique de comportement et de gravité allant de léger à handicapant. Les personnes atteintes de troubles du spectre autistique ont généralement des problèmes de communication et d'interaction sociale ainsi que des modèles de comportement. Les symptômes de communication sociale et d'interaction incluent avoir un mauvais contact visuel et un manque d'expression faciale. Ne pas répondre ou être lent à répondre à quelqu'un qui l'appelle par son nom. Résister au câlin et à la tenue et préférer jouer seul, se retirer dans son propre monde. Avoir des difficultés avec la communication verbale, y compris des problèmes d'utilisation et de compréhension du langage. Avoir des difficultés avec la communication non verbale, telles que l'interprétation des gestes et des expressions faciales des autres. Avoir des difficultés à dormir. Avoir un comportement agressif. Avoir un ton de voix inhabituel qui peut ressembler à une chanson semblable à celle d'un robot. Les modèles de comportement sont inhabituellement limités et répétitifs. L'enfant sur le spectre peut avoir des comportements inhabituels tels que effectuer des mouvements répétitifs tels que le balancement, la rotation ou le battement des mains. Avoir un intérêt excessif ou une fixation sur un objet ou une activité. Effectuer des activités qui peuvent provoquer des blessures telles que se cogner la tête. Être plus ou moins sensible que les autres aux entrées sensorielles telles que la lumière, les bruits, etc. Développer une routine ou des rituels spécifiques et être perturbé au moindre changement. Avoir des préférences alimentaires rigides, telles que ne manger que quelques aliments ou refuser des aliments d'une certaine texture. Si vous identifiez une accumulation de plusieurs de ces symptômes chez votre enfant, veuillez vous adresser à un professionnel de la santé, tel que neuropsychiatre, orthophoniste, psychologue clinicien, etc. Pour plus d'informations sur l'autisme, consultez le site autismeburundi.org. Karibu banywanyi bo ku mucamo, murakoze kudukurikirana namwe mwese muduteze amatwi uyu munsi. Ukwezi kwa ndamukiza kwahariwe autisme. Uyu munsi rero tuza kuganiriza umuvyeyi yareze ikibondo aragishikana heza cane aragishikana mu bigero akaba yitwa Joëlle Nkunzimana. Aba twiganira rero ingene vyari bimeze, ingene bimeze kurera umwana afise autisme, autiste. Karibu kumcana. Ndabashimiye cyane kwiteka mwamaye yo kunumira. Ahubwo urakoze kutwembera kandi ukanyakira iwawe n'igishika cinshi. Hama rero ukaba uri umumama w'abana babiri. Igome cyane. Mukuru afise imyaka ndakwiza 23 mu kwezi kwa gatanu. Hama kandi akaba ari niwe mu autiste. Urumva rero kumbure ari abantu benshi bazi autiste carico. Ego. Canke batabizi. Ego. Hama kugira uduhe umuco
tutarinze kubidondagura nk'abaganga canke nk'abigisha ngo tubwire ingene vyari bimeze kurera umwana w'umutiste nk'umumama. Wowe wari uzi ico arico imbere yuko uronka Chris? Chris niwe mwana wawe wa mbere, uwo niyo mfura yanje niwe mfura yanje. Mu kwega abantu bose baravye bavuga ati uri n'umwana mwiza cane gose cane. Ego none urumva sinshaka kuvuga autisme si ingwara, nuko abantu benshi bazi ko ari ingwara. Si ingwara mugabo abana uko twiyumvira abana ntibidevelopa canke batera imbere, ntibaba bameze nk'abandi. Wewe Chris utarabimenya ko afise autiste, ari umu autiste, wari uzi ico arico autisme? oya nta niyo nigeze mbarirwa kuko nta n'umuntu yaranyegereye yoba yarayizi. Oya. None nk'umuvyeyi kandi urumva yari umwana wa mbere, Ego nawe ubwari bwo bwa mbere utangura ibintu vyo kurera abana, ego warigeze wikeka ko hari ikintu kitariko kigenda nk'uko gitegerezwa? ntabyo nigeze nikeka, ahubwo nabona yuko ari umwana atekereje cane. Umwana arya neza, umwana asinzira ku masaha. Aho nta kibazo nigeze ndabigiramo mu buzima. Wumva kuvya imfura yawe no muri aya mahanga n'abari banyegereye aribo nshuti zanje abagenzi banje si benshi bari bwavyare. Wumva nta mateka nta na chance nari mfise yo kuvuga aho wokwigira kuba umuvyeyi ingene vyo kuba umuvyeyi bimeze. Ndi muri abo ba mbere mu bagenzi nari mfise batanguye kuronka abana muri groupe narimwo, abo twagenderanira ndi mu ba mbere bari batanguye kuronka abana. Urumva naho nari kubikura yuko umwana wanje atameze nk'abandi, nabona ameze nk'abandi. Yego. Hama none ninde yabikubwiye? Ninde yatanguye kuvyikeka ko afise autisme canke ko ari kitagenda nkuko categerezwa? Ukwinjira muri maternelle. Aho rero ningo urugendo rushasha twari tumenye rw'ubuzima, kuko ubu yaratanguye guhura n'abana bingana. Aho ahamaze amezi 3 niho babonye ko yoba atameze nk'abandi. Kutamera nk'abandi kuko ncishijemwo kugira ndabahe aka exemple gato. Nuko nko kuja kuri toilette umwana batanguye gutangura kumenya kudakoresha pampers, kwijana kuri toilette yaratevye cane. Byaramugoye. Hanyuma muko urumva abakiri muto muri maternelle ntabarakwiza n'imyaka 6. Oya yari 3. Yari 3. Kuva ku myaka 3 niho muri ibi bihugu batangura kwigisha umwana ingene yoja ku musahani akimenya ingene yobikora. Vyaramugoye cane. Hanyuma babikubwiye baciye babikubarira? Oya. Ntibashobora kubimbwira kuko hariho abana biga n'ingoga n'abandi bifata umwanya, kandi niho yari akihashika. Urumva ntibashobora kumudendereza ngo bashoke bambwira yuko atavyo ashoboye. Mu nyuma ahejeje amezi 3 niho badutumako. Yari aho yagira kwize imyaka 4. Mugabo umuvyeyi nka jewe nk'umurundikazi niko nobisigura. Uravye iyo tuva umuntu nashobora gushoka akubwira ati umwana wawe ntameze nk'abandi. Nibaza ko abavyeyi bose batavyemera. Babikubwiye gute none?
bafatiye kuki? bambwiye yuko atavuga Mm. kuri jewe. Mugabo we ntivyari bwagutera amakenga, ntiwabona ko hari ingorane? Oya, Eh. kubera mu rugo Mm. twavuga indimi nyinshi. Okay. Haje abashitsi iwacu twavuga ikirundi, Mhm. haje abashitsi b'umugabo Mm. twavuga icongereza. Mm. Turi twenyene Mm. haracamwo icongereza n'ikidano. Mm. Urumva? Ego. Urumva muri urwo rugo hari indimi zitatu. Zitatu. Eke. Urumva? D'accord. Kuri jewe urumva nta makenga y'ururimi navuga nti umunsi umwe niyavuga azovugira rimwe ivyo birimi vyose. Urumva? N'abashitsi bo hanze baje bavuga igifaransa. Urumva zari indimi zine umuhungu wanje afise. Ego. Ncishijemwo naho yuko twahora dutaha tugaca muri Afrika rimwe mu mwaka. Mu Burundi naho tuvuga ikirundi n'igifaransa. Izo ndimi zose yarazifise, donc ni indimi zine yavukanye kandi yari afise yumva misi yose. Urumva rero ku makenga y'ururimi je ntivyarimwe. None wavyakiriye gute rero bakubwiye ko atameze nk'abandi? Kuvyakira sinzi ingene nobisigura. Kuvyakira wiga kubana navyo. Sinigeze ndavyakira, nize kubana navyo. Urumva? No gushika kuri iyi saha niga kubana navyo. Nukuvuga ntushaka kuvyemera canke nukuvuga? Naravyemeye cane. Urumva? Mugabo ico nihaye ni kubana navyo. Okay. Hanyuma none wavyifashe mu gute? Urumva urambwiye ko imbere yuko bakubwira ko Chris ari umu autiste utaruzi ico arico. Mugabo wewe nta ngorane wabona ko umwana wawe umuzi, umutahura, atangorane. Ego. Warigeze ugira ingorane zo kumutahura? Umva umunye afite imyaka 23. Warabonye development na evolution, warigeze ugira ingorane zo kumutahura? Ikintu no gushika iyi saha n'abamureze n'abakoranye nabo n'abamwigishije kuva iyo myaka, kuva tukimenya ko afise ubwo bumuga, nuko bakoranye nanje. Uwamutahura ni jewe. Sinahura ururimi avuga, nahura amageste yiwe, nahura ingene yiyexprima, kuraba umubiri wiwe. Iyo uravye umwana wawe umubiri wiwe ingene uhinduka, no mu maso n'ingene ntibafise contact. Aba autiste ntibafise contact y'amaso. Oya, navuga muravye mu maso ingene ameze, arafise expression de visage. Iyo yamyeho. Urumva? Donc iyo ageze muri situation arifise. Urumva? Iyo abatazi urukundo rwanje niyo bageze aha ageze. Urumva? Ikintu cose nuko yamye azi yuko misi yose nsubiye kwa mama ni wanyumva. Ibyo byaramufashije cane. Hamuvuze uti abantu bamurera bakoranye nawe, abamurera nabo kw'ishuri urumva? Oya, mu ntango ubuzima burakwigisha kubana n'abantu kuko abantu urabakenera. Je sinashobora guheba ubuzima bwo ngaha. Umwana amaze kuba diagnosé na autisme narinda kwiga ururimi rwo ngaha plus kurusha n'abandi kugira n'ingene naho wodefanda umwana wawe ifa kudefanda wumva ivyo bariko barakubwira. Urumva? Nabo mukorana. Hariho abavyeyi muri ibi bihugu bacagura kuguma muhira kugira barere abana. Mugabo iyo chance nari ndayifise, ugahembwa uriko urarera umwana wawe. Mugabo nta byinshi byari kumfasha. Byari kumfasha kumurera gushika kwize 18, mugabo aca bamuntwara kubera wamuzana
translator umutok kugira kuvugire ico ufise ku mutima naho bihagaze kurusha aho uzi ururimi n'ivyo udefanda n'ivyo bariko barakubwira ku vyerekeye umwana wawe nico catumye niga cane ururimi no kuba integre kubera yuko byari vyerekeye ntivyari gufina ubu unye ntivyari jeje nyene yari n'umuryango wanje donc ni ukuvuga rero ko waciye umushira mw'ishuri ino barafise amashuri yavyo y'abana bafise ingorane za autisme canke zo batameze nk'abandi ko twovyita hareka ako narinda kongerako aho bahejeje kutubwira yuko Chris ari autiste sinashose ndavyemera okay naramurungitse i Burundi kugira kuko ingene tumeze ngira n'ingene twakuze hariho akantu kanciyemwo mvuga nti umwana wanje ntibamukunda kubera ari umwirabura okay niko kumurungika i Burundi mu kumurungika imigenzo yabo sico kimwe hari nawe wibaza ko mugabo ico gihe niko niyumvira kuko nta bantu benshi bari bazi autisme abavyeyi bari bafise abana nka batwebwe bari bake n'abari babafite ntibabivugira hejuru uri kuvuga i Burundi ngaha okay niko kumurungika i Burundi mvuga nti agiye i Burundi ko harya atandimi nyinshi azokumva azoba ari ikirundi n'igifaransa bazotora yuko atari autiste nari ngifite espoir kuko bafatiye kutavuga kwiwe nico cari kiboneka okay hanyuma vyagenze gute hamaraje i Burundi ashitse i Burundi niho basaza banje umuhisi Jean Marc na musaza wanje Élever baramwakiriye nabo bari bakigira mariage baramwakira bavyaye Chris ari Burundi aragira umwaka mwiza umuhisi Jean Marc Ntwari yariko yiga ivy'ubuganga no kw'ishure yaramukurikirana yaramujana akamutahana wamushize mw'ishuri risanzwe kuko mu Burundi ayo mashure nayo dufise bamushira mw'ishure normal kuko ico gihe narinzi ko ari normal ingorane yari ukuvuga gusa hama niho Jean Marc ambwira ati urumva twaraganiriye n'abandi baganga jo umwana ntameze nk'abandi muga ayo mezi yamaze amezi 9 i Burundi ya année scolaire yahari yaramfashije nanje kwitora umwanya wo kuvuga uti uko bizogenda kose agarutse nzovyakira uko okay niko rero kugaruka agarutse babimbwiye ba Jean Marc donc niho navuze nti rero nazi tugwane rero na autisme none gajoye ndakubaza kumbure n'iki kibazo bebete cy'ubujuju kuko nanje ndi umuvyeyi umuntu wese abashaka umwana wiwe amere nk'abandi ntihagire ibimukubura mugabo urumva twicaye muri Denmark bafise amashuri y'ubwoko bwose mu mashuri y'abautiste amashuri y'umuntu bafise ingorane iyo ariyo yose baramufitiye ikibanza kandi baraharanira akazi baraharanira iteka ry'umuntu uwo ari we wese ari ikimuga ari autisme ari umugore ari ni kuki vyakugoye hariho kote emotionnel umuntu arababara muga ni kuki vyakugoye kwemera ufise abantu bagira ati Joëlle umwana wawe ntameze nk'abandi reka tumufashe yidevelope aronka amashance nk'ayabandi bose niki vyakugoye kwakira ukamurungika kumbura i Burundi ahantu batabifise kubera yuko umwana wanje ntiyari autiste okay umwana wanje yari normal yari yacerewe kuvuga
Okay. Wabona bariko baramudendereza. baramudendereza kuko yari yacerewe Okay. Yego. Urumva rero ubunyaragarutse wavyemeye. Vyagenze gute? Waravyakiriye urumva canke urabana navyo nk'ukuvuga? Ntiwagumye ubigwanya? no agarutse wa mumama yamurungitse yari uwundi mumama Okay. urumva ujya mumama yamurungitse ari sure ko ata autisme afise yagarutse ari uwundi mumama wari wavyemeye. Urumva. Okay. donc umumama arinda ku avance kubera ubu turinda kubana na autisme ndinda kubana nayo nibwo buzima aussi longtemps que j'ai Chris nibwo buzima turinda kubaho. None wabigenjeje gute ngo bitahure? Urumva wavuye kuri sindabitahura sindavyemera ubu ndavyemeye. Wararonse abantu bagufasha kubitahura ico autisme ari icari co ingene ufasha umwana wawe? Muri uwo mwanya Chris yari hanze yari i Burundi mu kubitahura natanguye kwa pression by'Imana yamaye. Chris agarutse aha dufise chance y'amashuri dufise communication abapedago tuzofashanya abigisha abo muri commune bose turinda gufashanya urabyumva. Ingorane Chris yari afise ni nyina atashaka kubyemera. Okay. Ubu nyina yavyemeye narinda kumutesha uwundi mwaka umwe wo mu buzima bw'ishuri sibyo. Ubu nyina ashaka umwana wiwe muhira umwana niko gutaha. Okay. Hama vyagenze neza ibikurikira kuja kw'ishuri gutera imbere kwidevelopa muri iyo cadre yiwe vyagenze neza? Bigenda neza cyane iyo minsi yose ubyutse mu gitondo ugaca usanga hariho ico yashoboye kurusha ico yashobora ejo nko kwisasira kwikatira igitunguru kwitekerera imuzu ahava ajana kw'ishure kuri cheval. Twari tuzi ko atazopfa amenye kwiga gutwara ikinga ubu yarabimenye byamufasha imyaka 7 aka etape kose no kumenya kwibrosa amenyo kubana b'imyaka 4 niho bitangurira mugabo wewe kubimenya ni imyaka donc ni repetition donc coordination za minsi yose mu gitondo ntucike intege urinda kubigumiza nimba ushaka ko ariko bigenda urumva. Mu buzima aho tumaze kubyemera nibaza yuko na jewe byafashije kubera ucubona ubuzima mu yandi maso kurusha kugwanira yuko ari normal wiga kubana nabo. Kandi urabona baribana muri appartement arafise akazi aritunze. Hama dusubize inyuma gatoyi urumva vyagenze neza waramushikanye mu bigero arifashe neza kandi urumva waratomboye wabimenye uri mu gihugu Denmark n'igihugu gifise ibintu vyinshi by'ubwoko bwose. Mugabo urumva urafise n'umwana wa kabiri mutonya wiwe. Ndibaza ko kurera umwana w'umu autiste bifata inguvu nyinshi bitwara n'umwanya ni energy nyinshi kandi ndibaza ko wamwitayeho gusumba sinzi ko navuga gutyo gusumba wa kabiri mu mwanya no mu mutima ngira atwara ikibanza cinshi kuko uba ufise bizogenda neza guma wibaza. None birafise ingaruka byaragize ingaruka kuri famiye canke ku ingene wareze uwa kabiri canke uwa kabiri ingene yamerewe canke yaja bisanga ari uko bimeze? Uwa kabiri aribagirwa mvuze
kw'izina ry'umuvyeyi aribagirwa cane ntiyibagirwa kubera utamukunda yibagirwa bishika mu tuntu duto iyo akeneye attention yiwe hama wa wundi akaca donc Chris akaca asaba ikintu ni Line na Chris niko bitwa Line vyari facile kumubwira uti attends rindira gato ubu ni Chris urumva mugabo ndashimira Imana cane kubera relation dufise na Line uyu munsi uko Chris yagenda arakura niko imyaka twaperze na Line twagenda donc les moments twagenda turaziremplacer ivyo nibaza yuko natanguye kubigirako attention kuva Line akwijije 8 ans harabaho umwanya donc ndinda kuba ndi kumwe na Line naho amavakansi twaba turi kumwe twese turi batatu nararondera abashobora kumfasha Chris kugira bagumane umwanya Chris oriyo yuko ziba 3 semaines za grande vacances turi kumwe na twese batatu muga hagacamwo nk'imisi 5 turi kumwe na Line wenyene mukuru wiwe atarimwo kwari kugira ndamwereke yuko nawe iyo misi ari twe babiri ubu unye niyo yatumye tugira iyo relation kubera kwibuka ko nawe uwo mwanya nawe yaba abukeneye na mama wiwe naho utabaye mwinshi nk'uwa Chris muga twarawibutse gushiramwo mu kanya hama wewe imigenderanire afitaniye na Chris barakundana cyane barabimwigishije mugabana kenshi abana bariyadapta ni ibintu yamenye wenyene canke warinze kumwakata nabimubwiye kuva afise imyaka 4 Line yakuze azi yuko afise mukuru wiwe yitwa Chris ari mu autiste warinze kubimusigurira canke yarabibona ko nawe ari ibitagenda neza à l'âge de 4 ans Line yaramaze kubona yuko mukuru we atameze nawe okay nico gituma ntigeze mbesha Line donc Line narinda kumubwiza ukuri na ca kintu wamufise mu mutwe hagize ukimubwira hagize ukimutuka hagize abana n'abana babi iyo bariko barakina barashaka kugucokoza ati mukuru wawe n'ikijuju ivyo yaramaze kubibamwo abana bakiri bato baja gukina hanze na innocence baba bafise donc hako azarira ifare yuko umwigisha muhira yuko niyo bagiye gukina hanze bakamucokoza mukuru wiwe ifo ko abamenyesha ingene mukuru wiwe ameze donc waramuteguje kuva afise 4 kuko barutana 3 ans 7 mois donc Line amaze kumenya kuvuga kuganira no kubaza ibibazo twatanguye kuza muganiriza Chris nawe vyamubabaza ntivyamubabaza ivy'abandi bana bavuga canke warabimenye ko vyamubabaje narabimenya cane kuko iyo dufise abashitsi b'abana hariho abamwenerva donc yaca bereka yuko hageze ko bataha yego kandi mu buto bwiwe hariho aho tutatumirwa twakumiriwe muga ico nize kuva Chris avuye i Burundi aha afise imyaka 5 n'inusu agarutse nize yuko oriyo yuko abantu bantumira ni vyiza ko nobatumira ko naje sinarinda kuba izore kandi ndakunda abantu kandi niwoba mu mahanga udafise abakugendera cyangwa n'abugendera mugabo ico nakoze yari kubera urukundo rwo gukunda abantu no gushaka ko abana banje bakurira muri iyo tuva bakamenya abo abiwacu urukundo rwacu nama numira abantu kandi ndabatumiye n'abafise assurance yuko aha ni kwa Chris umva nta numwe aza kumujije
niko rero bakuze bazi sosiyete yacu y'u Burundi kuko babasanga iwacu ntibajija Chris narine acararonka iyo milieu yacu y'abarundi y'urukundo rw'abarundi. Donc kuronka umwana w'umutiste ndumva ko vyagize izindi ngaruka osi ku migenderanire wari ufitiye n'abantu utaja hariho hose kubera baragufata ukutariko canke ni kubera nyene bafata Chris? Ndabivuze meshama cangwe direct barashaka kudutumira ntibatwanga mugabo umuntu agutumiye akakubwira ati uzozane Line ntuzane Chris. Donc barakubwira igituma donc umuntu akubwiye twashaka kubatumira mugabo nyimba ufise Chris nimuzoze urumva message yabiri pasi. Okay. None ego urumva c'est méchant canke no kutamenya ni brutal. Sindabikometa ni brutal. Mwarabiganira abo bantu bakubwiye gutyo mwarabiganira igituma badashaka Chris canke basigurira canke byagenda gutya? Barambwira ko bamutinya. Okay. Urumva kumutinya n'ikintu urinda kumva umuntu akubwiye ko amutinya urumva bamubwira uti nta ngorane reka rero ntituzoze. Yego ugashima ubutumire mugabo ukavuga uti reka ntituzoze. Nyimba umwana watinya Chris ntituzoze. Urumva n'ivyo ngira byarakugora gatoya kubana muri sosiyete n'abantu bajuja umwana wawe canke bamukura mu bandi. Wacu uvyifatamo gute? Kuko urumva ego ni vyiza wacu uvuga uti reka ndeke mugabo wavyifatamo gute? Kera nararira kera nararira kandi ndafise na conseil nziza cane urumva I do speak to myself because I'm the best advisor for myself. Urumva nararira nk'umwana w'imyaka 2 mugabo mu nyuma ndavuga ni kurira nibiza kuruhura abana banje. Urumva ico umuntu ambwiye iyo ndagifatamwo kunyafekta abana banje nibo baba batwenga uko batwenga. Urumva ico naca nkora ahubwo abandi bari mu munsi mukuru naca ngura gato naca nshirako umuziki nkagura karoze kajewe ko muri ete abana bakarya amachips n'ibiki byose hama ngaca nshirako umuziki. Nico gituma n'abana banje bakunda umuziki cyane. Muziki ni ikintu gikomeye kandi izo weekend twarazigiranye n'abana banje biryoshe cyane. Gusigurira abantu ivyo warigeze uvyiyumvamo ko ari akazi kawe ko gusigurira abantu ivyo ari vyo canke vyo gufasha wewe wabona ko ari gufasha Chris kutabajije niko wabivuze mugo warigera wumva ati c'est mon devoir gusigurira abantu? Nibwo buzima gushika ku minota wanje wanyuma. Ubu unye Chris namugejeje aho nifuza ari mu ntoki nziza nanje ndiko ndakura. Urumva ntushobora kuva kw'isi ico urota utagihejeje. Ico ndota guheza kuri iyi si ni gufasha no kumvisha abavyeyi bafite abana nkabajeho cyangwa gakorana nabo bana bameze nka Chris. Ni kimwe muri ivyo bibiri bizoba gukorana nabo bavyeyi cyangwa bizoba gukorana n'abana bameze nka Chris. Abana b'autiste kandi urumva tuvi Burundi urumva niho navuga ko waratomboye naho bigoye kurera umwana w'umutiste kuko no muri Denmark urumva hama hariho amaprejuje. I Burundi hoho bamwe abana benshi babafatira mu kivunge ari abautiste canke bafite izindi ngorane ngo nibimuga. Hari n'abanyegeza abana aho umwana w'umutiste ifopa ko bamwizola bamunyegeza ahubwo acamugara gusumba. Sivyo? Kandi nk'uko wari umaze kubimbwira na Chris turamubona aridevelopa ameze neza muri sosiyete arafise n'ico akontribura wumva agakora akazi agahembwa. Donc rero message
ko bari Burundi wimviriye bari Burundi basi hariho ishure ndibaza ubunye wararimbwira nyene rifasha abana b'aba autiste ico wobwira umumama yicaranye ivyo bintu i Burundi kumbure adafise uwumufasha n'abamuzomera canke bamudendereza message wotanga niyihe aho harakomeye mugabo reka ndahavuge neza mu bwitonzi kuri ico kibazo umbwiye umumama umuvyeyi uwo ari we wese sinovuga umumama kuko biva umwana arashobora kuba ari kumwe na nyina cyangwa ari kumwe na se urumva umwana w'umu autiste uri umuvyeyi wiwe ni kumushigikira icambere ni kumushigikira mu rukundo akumva ko umukunda mugashira iruhande ibintu vyose hariho abazokubwira ngo genda usenge hariho abazokubwira ati uraraba neza hariho abakwanga mu muryango baba baragukoreye ikintu ku mwana wawe babyumva hariho abashobora kukubwira ati umwana wawe nimbura kimazi shaka wibagire urumva ni kijuju ico je nobabwira igikuru gitangurira ku muvyeyi urukundo naho umwana wawe atavuga je wanje ntavuga hariho aba autiste bavuga mugu wanje ntavuga uravyumva iyo umaze kubona donc ni kuraba ingene umubiri wiwe uriko urahinduka amageste ariko aragira umuvyeyi wese arazi amageste y'umwana wiwe agira iyo aryohewe niyo ayagira iyo yumvise ko atamerewe neza hariho ikintu kigira kimugora umuvyeyi wese arazi ingene ashobora kwiga umwana wiwe nka Chris abana bacu ntibakunda amaduduzo urumva muga nka Chris uramwangaza ku mugongo namubwiye ku mugongo gutya urumva kuko terma arivyo vyamye bimukarma kuva akiri muto aho aca asubiraga koza kurusha ya nduru yagira atera ubuhoho rero induru atera iyo ari umugabo na ryajwi ry'umugabo sico kimwe nka kirya gihe akiri muto asanze ari muri milieu atumva igikuru ni urukundo wewe umuvyeyi utanguye kumwemera wewe wamuvyaye utanguye kumwemera n'abandi bazomwemera abandi batanguye kumwemera n'uwundi azokurukira azomwemera muga byose bitangurira donc muhira birya vyo kumunyegeza bivemo ntibamunyegeza ico nico gikuru muga rega no ngaha muri Denmark hariho ababashira aho bakaba basezeranye naho babashira mu nzu ni kuvuga iwacu gusa mugabo no ngaha biriho no ngaha biriho hariho abana harya Chris aba hariho bari mu makategori mugabo hariho abandi ubona yuko batarigera babona n'abavyeyi kuburya munsi bimuka hama ikibazo ca nyuma imbere ko dusozera urumva twavuze hari ingaruka umuvyeyi warabwiza umugore zo kuvyemera warinze kwankatwa ndino mutonya wiwe birafise ingaruka kuri ubugenzi ufitanye n'abandi hariho abataba bashaka gutumira kubera umwana wawe hama ingaruka bifise kuri imigenderanire ufise n'umuvyeyi w'umwana wundi atari wewe umupapa muri famiye uwo muri kumwe mu rugo muraronka umwanya wo kubana neza bisanzwe canke navyo biragira ingaruka mbi byaroroha kwicara mukabivugana example nokurikiza n'ibiki byose urukundo rw'umugabo nagize kandi twakundanye akangira urukundo rw'umwana twarabibanye mu neza wabibanye mu neza yaramfosheje naho Chris ageze n'iryo shure twaronse aba twagwaniriye pandaseta yamye ampusa nibaza ko nahagaze kubera nawe
yarabirimwo cane donc ukeneye ugushigikira ego mu cane rugo ugukompleta ego apana ukujije ego complete, ego ni sawa muganira ntibiba vyoroshe aho yarankomprese okay Joëlle urakoze cane rwose ndagushimiye cane rwose kutwemerera ko tuyaga kuri ibi bintu bitoroshe kandi urumva uzi we ndazi ko wamubivuga ushigikira Chris kandi umuvugira kandi na twebwe tutaba tuvyumva neza udatinya kubidusigurira nturi umuvyeyi amunyegeza umuvyeyi yamye amustimula kandi urumva ivyo biranspira surtout ku bantu bakuriye i Burundi urumva urakoze cane rwose cane nanje ndabashimiye cane ego